Dukora kuri ba Manota TV ndazana imipira ayibona turamenyesha makuru nawe ujya n'umustar ifoko tumwereka abamukurikirana. Okay, nanje ni boss wanje maze mumbwisho murondera ndamubaza. Tugoma tumubaza makuru yiwe ibintu vyerekeye comedy nisho tumuronderera. Kamanda abanganye. Murindira raje. Oya reka ntana kimereka tuyaye gato. Kamanda. Cameraman. Kamanda vipi? Umeze we? Kamanda vipi? Vipi ni chupi. Gute Kamanda umeze neza? Teni ngwari tegwari nyama. Ariko waraye neza ariko ko biri kose. Bakunze Manota TV ndibaza umustar wanyu muramubona ni Kamanda Kabateri abandi numva ngo ni rutwe. Ngo ni rutwe numva ngo uriko inyuma yo kuvayo muri ihuriro TV ama nagasore tukumva ngo ari karavayo ngo yaravuyeyo none ngo bariko bashaka ko nawe bakugarukana. Kamanda ubwa mbere nambere ko ni sentire nambaye bro ariko kandi ibintu ombiriza bro. Serious. Abantu ntibari bazi boki umunsi nambaye ariko barayibonye kubera wambaye neza ntacyo So what's up wakunze Manota TV nigizere ko meze neza ho mere hose jubone imbere kamera uranyita Manota promoter umeteze somoni bahende kamera nzo byo dushobora kubona ibyo mudashobora kubona ni cameraman nguvitiye DJ Komodoroje ndazi mwari munkumbuye nanje ndabakumbuye manda kubwiye ati utaragira subscribe turaza kunezerwa nawe ni wabikora nawe umaze kubikora twaragiyewe cyane umunsi ubikora bibaze rero no musi tugiye hehe mwahero ku muvumburo ariko umuntu ngiye kuvumbura no musi n'umuntu mwari mukumbuye cyane mukumbuye cyane munkurikire tugende ngiye kwa Kamanda munkurikire numva ngo Kamanda ntavumburwa ngo bana ngo ane hatari tugende turabe kavumburwa cameraman ashobora kuza tukagenda ngo Kamanda ngo nigira avumburwa no musi n'umwe ngo muvumbuye naho ngo ntugenda amahoro mugatwe nka Manota TV murazi ko ibintu byananiranye zamara bidutuma tubibutse yuko ama t-shirt yabonetse ni 220 gusa gace wambara magaze ku mupira mwiza cyane Bombastic meze. Nizere karahanye. Mane cameraman ninga nye. Ona kuba komanda ninga. Ninga nye ndani. Sa twagiye. Hano ni hatari kwe. Guteda. Isa. Meze neza. Meze bon. Urazimesuye? Go. Hewe tumvise Kamanda banganye ne mu rupango nyemba panze yameze gutaba amaja he mumurondereri abana kano gato yatwayaga gusura mutwereka amatwe turaza mu twiyagira nta kintu Jebanze mubwiye cyo mumuronderera oya nakano gato tuyaga gusa ure mutwereka ahantu ari amatwe yakano kamace nk'itubiri amaturengane none ubwiye cyo mumuronderera nivyo byanane twe dukora kuri ba Manota TV ndazana imipira ayibona turamenyesha makuru nawe ujya n'umustar ifoko tumwereka abamukurikirana. Okay, nanje ni boss wanje maze mumbwisho murondera ndamubaza. Tugoma tumubaza makuru yiwe ibintu vyerekeye comedy nisho tumuronderera. Okay, ndarenda muhamagara. Muhamagare fasta turiko turihuta. Bakunze Manota TV no musi ni hatari hano ngo ni havumburwa. Dada senze ko mwo kuyihuta gato. Pore vraiment ndiko namesi birato ni. Ego nta kibazo mabuja nta kibazo. Ni hatari sana kwe. Kamanda abanganye. Murindira raje. Oya reka ntana kimereka tuyaye gato. Kamanda. Cameraman. Kamanda vipi? Umeze we? Kamanda vipi? Vipi ni chupi. Gute Kamanda umeze neza? Teni ngwari tegwari nyama. Ariko waraye neza ariko ko biri kose. Bakunze Manota TV ndibaza umustar wanyu muramubona ni Kamanda Kabateri abandi numva ngo ni rutwe. Ngo ni rutwe? Isigura. Ngo niryo zina ryawe Kamanda Kabateri rutwe kanyo. Sasa lakini bro. Kamanda ariko tudashiye hirya no hino urayizi niba Manota TV ndibaza t-shirt watubonye cyo uranze yakwigura cha hirya no hino tutagiye hirya no hino nje kukubaza akajambo kamwe kuba ndakuza ariko pro kuba ndakuze ni byiza ariko gusa nibyo bintu ari ibintu abantu mwe mwiharaje sivyo justement nk'ubonye naringi sivyo ha muri Manota ha ntuwaneguje nturarayineguje oya hari ibyo rero tutigwa turateguza iyo dushaka umuntu surprise dufise amakuru yihuta dushaka kwereka abantu bazadukurikirana ifoko kuri Radio FM Star FM Buja FM ku Changere Rema FM dufise amakuru ku mustar Kamanda dushaka kumubaza amakuru y'Petrem oya ivyo byo kumenyekanisha ama radio sivyo turimwo uno musi tuje kuvuga ba Manota TV na Kamanda nta kindi
ariko wowe twemera basi tukayaga akajambo kamwe canke tubiri sindaheza no kwitegura nta na kimwe uko nyene wambaye neza cameraman uko nyene wambaye neza ni sawa nta na kimwe oya nshaka ko tuyaga gatoya kamana nubigira ibintu birebire tuyaga kantu gatoya hama umwe wese acabandanya mu bikorwa vyiwe Saigo bro, uri ku kazi sindabyanze. Sivyo. Naje ngira nje muri business zanjye. None ariko vraiment ikiganiro kinsavye sinoreka kugiguha ariko gusa kupitira umuntu surprise sindabikunda. Ariko wego basinye mba ariko sa ryabaye. Reka no musi tuyage. Ngaho secret ya gatatu. Nyambari ikikosa ryabaye ikindi gihe ntaco tuzoguteguza. Twashimye ko yari amakuru yihuta akavutereka dusimbego. Byari bishasha vyihuta twiko twumva kuri komanda. Amakuru mashasha cyangwa bishasha kuri jewe. Bishasha kuri komanda. Kuri jewe. Mwumvise ko ari je nagurishije Yesu Kristo nabaye Yuda. Oya, naho utagurije Yesu Kristo uri umustar komanda turi uri umustar kandi bafise abafana bagukurikirana. Nakajambo kamwe cinye tubiri gusa ndakubaza hama nkifatira urugendo nawe ugasigara mu byawe. Sinzi ko twemera twinjira indani cyanye. Indani? Ubanga? Oya, numenya aho twakirira. Ndakwaki aho mviriza. Ora nipunguze radio bro. Punguwe gabanya radio. Gabanya. Cyangwa uzimye man. Ndiko mvugana n'umustar ngaha. Arantiri hapo yo Diodora bro. Tuyagire ngaha nyene ntaca ari nakimwe. Ya na bremo. Tuyagire nganye. So nifise rero akabazo kamwe canke tubiri nashaka kubaza. Kamanda ubwa mbere na mbere ko ni sentire nambaye bro. Ariko kandi ibintu umviriza bro. Serious. Abantu ntibari bazi boki umunsi nambaye ariko barayibonye kubera wambaye neza ntacyo wambaye neza kamana nuko nyene. Okay kamanda reka tuye akajambo kamwe canke tubiri nifise amakuru ashushe ndashaka kukubaza. Sivyo kamanda sivyo. Okay kamanda ubwa mbere na mbere ndakubaza kuva mu gitondo gushika no masani zire komeze neza. Ubona imeze nabi ariko. Hari gihe uba wahuye n'akagorane kanaka. Reka bugi ngorane amarira y'umugabo atemba aja munda. So none nimba naraye inzara noce ndabikubwira cyane nce nafisha ko naraye inzara. Cameraman aha habona neza. Sawa reka dukorere ngaha nyene. So komanda fise akajambo kamwe canke tubire shaka kubaza na cyane ko dufise amakuru ko ITV wahoze ukoreramwo ndavuga umugwi wahoze ukoreramwo utakibubarizwamwo nabo wasizeyo bariko baravayo. Rero amakuru mfise nuko ngo nyuma yo kuvayo dushake tunayivuge uko birazwi ni Ihuriro TV nyuma yo kuvayo ngo bariko barashaka kugarukana kamanda namakuru yihuta dushaka kwereka abantu ariko badukurikirana amakuru ndumunyarusaku iri foko ndayamira ndumunyarusaku nzini Landry promoter ni Landry promoter ne uzara umunyarusaku wenyene so na manoti promoter no muserora mumenye uri umunyarusaku uko busutwa kweli bandanya tugiye no mpamvu utagira n'ubwanwa bwo Komanda no musireka tureke gukina comedy sivyo none ari kamera ubona ya comedy iri ngaho kandi kamera yo wanyubusu tureke gukina comedy nyamba ari gutwenzanya turatwenzanya mu nyuma ariko umanze umuco vire makora no makuru mfise umuco nyabakiriro action band jako rero numva ngo uriko inyuma yo kuvayo muri Ihuriro TV ama nagasore tukumva ngo ari karavayo ngo yaravuyeyo none ngo bariko bashaka ko nawe bakugarukana umiriza so brother so munjanye muri mudi tariyo so si brage je nangiye muri vira ari umuntu nitavye ego nta na kimwe komanda ucufata intuze ya birashaka ufate moto ngaho tufate moto twese none moto nashikana muri vira ugeze umva imoto zirenganikirara urafata bajaje ntacyo urayandihira nta kibazo turavugana urashaka kuyama turavugana nta kibazo uri umunyarusaku reka najingira urusaku nyuma ya moto ya bajaji ndayo makuru naje kurondera je habe bya moto turaza kwivugana nyuma y'ikiganiro ego amakuru yahe yuko wowe ugomba gusubira muri Ihuriro TV mane je ndawutera inkuru kuva kera namye ndabivuga kandi sinokubesha oya jewe mu buzima oza ambaza makuru yahuba manoti amari promoter sivyo ukambaza makuru yiwawe tutabana mu nzu sino yamenya mu bisanzwe sivyo ya kuba mbajije si bibi mane kamanodi biyo kwa izuba ni ginshi shirako taraboritse kwera urumva rero woza mbaza ibibazo by'uwanyu ntavyo nomenya sivyo yego nuwuza kubaza ibyo mu nzu kwa komanda ntavyo yomenya
uwo bimenya n'umwe turarana tuba hamwe kuko nano muhisha kubwo ivyumviro niki cyangwa ubukene cyangwa ibiki usanga umuntu ariko aragira ane ariko ari urumva rero usanga ariko aridoga sivyo kuri jewe sinokuhisha sinokubesha yego jewe cyo kubesha jewe ibintu byo mu nzu wundi kizire kubimbaza gusa kandi ikindi naco kuri jewe simbaye imbwa simbaye intuzo yego imbwa nishobora kudahwa yadashwe ikakigirane igacisubira kurya ivyo yariye tukiraho nyene bisigura ko Kamanda ubu nubwo Amisi manager wa Huriro TV yovuga ati Kamanda garuka muri Huriro TV ntabwo wosubirayo arakine bro si byiza kwinjira muri vie privée oya ni kibazo ku buryo twumva ko Kamanda iba gifise agatima ko gusubira muri Huriro TV umutima ndawufise apana wo gusubirayo gusubirayo dushaka tukore mu mutwe umbiriza Ashaka kunyugururira ngaho nta mukozi ufise none sister nifunguri yaposha urumva rero cyo no kubyira mu bisanzwe je nabo manya niki jewe sishobora kusubira yaho navuye na Yesu Kristo atubwira bandanya yani songa mbili akuna ataroza muhando ari wayikuimba yani songa mbele urabiye so ayego reka tubandanye Kamanda reka tubareye Kamanda yo mambo yes ana TV yacirakundwa n'abana nako bayizamo so Kamanda no mufanzi wawe cyane arankunda numva ndandanda ego nivyo hama Kamanda ndafise ikindi kibazo ngomba kukubaza uravuze kutoshira gusubira muri Huriro TV ariko kuva uvuye muri Huriro TV ni Kamanda umenga ubu ntari karaboneka cyane so Kamanda araboneka kuri Komanda TV Burundi cyangwa ugire Komanda TV Burundi none izina ko ritagifashe kwa kundi nyene izina ekote ego ubona nirigifashe ego ntirigifashe nka kera kubera kare kumwanya kuba tagomana Komanda buri mwanya huciye hose nubu ndiko ndakora hari ambutage ndeka kutumikia bila kiki kwe none ko tutari ko urakora mugabo none ko bitasohoka nkuko byasohoka bwa mbere so ikintu cyo no kubyira manoti amburi manoti nyene iyo uri kurikorana uburi kurikorana ariko urafise team Komanda nkuru munyarusaka yo makuru ndayafise itimu ndayifise kandi iri kwije kandi ni timu yipanze bien kandi ubunyegeri byinshi burya ntibwimba yego sibyo cyo none nakubwira je kuri jewe nka Komanda jewe ndipanze fresh timu iri panze bien so nimba barya bageze harya nimba arya TV turayivuga kugira abantu bayumve oya Ihuriro TV igeze harya nimba igeze harya nije nayitanguje ne watanguje Ihuriro TV bagasore bacemwe mu nyuma bagasore si kuvuga ati bajemo mu nyuma basi ego ivyo muri image ya Ihuriro nimba uri umuntu akurikirana Ihuriro genda uhere ku ma video yose urabe hamuzoca uzombya ati byagenze ukuntu genda kubyira batanguje Ihuriro ntumbira mu batanguje Ihuriro ni jewe urimo ego apana ndimo ni wewe watanguje Ihuriro so hama rero ivyo nimba igeze harya hari nguvu ziwanje zirimwo harimo siniyemeye sinishimye kandi ni na Yesu Kristo akubwiye aho kwishima woshimwa n'abandi ariko je ndishima kuko ndabyishimira kuko nico bayira Imana yampaye kugira ndageze kurya rero nayigejeje harya sivyo papa ego sivyo
niko nzogeza none kumenga urafise agashavu kuri Ihuriro TV mukuvayo byo byagenze gute ntuzetaraburize hejuru hari umviriza bazi ibibazo apana kumbaza ibibazo byo ndiko ndakubaza ibibazo byumvikana ko amakuru naje kurondera no munsi hanini ndashaka amakuru ya Kamanda ni Ihuriro TV ko twumva ko ugomba gusubira tumva ariko ngo ntiwapfusubiye hari ikibazo cyabaye gikomeye gituma udasubira muri Ihuriro TV ni ikihe kuko numva menga urafise akantu kagashavu blaza no kwimana nta gashavu mfise kuko sindari inzara sivyo nari yasinahembwa sivyo wakora udahembwa none ndakubeshe nguri imodoka wakora uko nyene ndakubeshe cyamba muremure ndakubeshe cyanja mwijuru bunyene si blague jembo ukuri umbeshuza zokurondera amambeshutse so komanda nk'umuntu akunda gukirana ibikorwa byawe je ndakunda gukirana ibikorwa byawe kondo munyarasoko rifoko anza ndakurikirana entertainment y'u Burundi yo muri 257 ndakunda kubona postinga ko menga ugomba gusohora filme ku ruhande rwawe komanda sinzi kari na timu yawe filme hajye bayita gute filme ibyago uvuze ibyago twiteye ko muri iyo filme ibyago tuzoba tubona yibiki ni filme yigisha ndayifise n'ubirahari hasigaye kuyirancenga gusa filme irahari ndayifise n'ubu nyene uvanganda nayikweretse ni filme uko nikokoye uko nitanze nukuri ni filme yigisha ni filme irimo impanuro ni filme iri mu bwenge ego ni filme izohindura imitima y'abantu batandukanye harimo ibintu by'urukundo harimo ibintu byo guhemuka harimo ibintu bya gute iyo aho ndinze ndakubwira uko uburyohe bwose n'urusaku uko kuri Amanota TV rifoko turabahereza utuntu twibira kantu nyene no kuri Komanda TV ahubwo rero ndeka ndakubwire promo bagire subscribe subiramo ako kantu subscribe ama bagire share commentaire comment ya apana comment ndakivuze ko kiri commentaire basi ndagushirira ushaka comment urabyumva ego bagire comment na share subscribe hama n'ibindi byinshi muzora mubikurikira kuri Amanota TV barundi kazi kandi ubonye link ya Amanota TV nukamugiriye umujinya bro paratacha komanda ibaza umuntu ushaka kubwira ngirira subscribe akakwima subscribe uwo muntu musavye amahera yago oyo nawe tanene wabambye Yesu Kristo subscribe komanda ndafise amakuru menshi shaka kukubaza kandi no musi burya ntugire ngo uramva imbere naho mengo uri kuranyishura wishura ibintu birebire sinabwambare ni sentire nta na kimwe ntaco bitwara nukuri Yesu no kwimikigani ariko unteguje nitugana nibyo iyi ni ba Amanota TV iri foko tuza turakora ibintu abantu baba bakumbuye anovera kabavumbuzi kuvumbura bariko kariko karanyika iri foko tukagarukana nico cyatuzanye so komanda ngo mfise urusaku ko komanda yagoze parasera komanda iyi parasera turiwe yabari nyine wagoze cyane ubwo rusaku ndarufise urazi ko abastari tuba tubakurikiranira hafi urusaku rarufise yego urarufise bya vrai unahakikisha yego nimba urufise sivyo nimba urufise yego waje kumbaza ibintu nibyo nyene urusaku umva rumaze kwitwa urusaku irifako tuca turonka rero inkuru nyayo wowe nyene yego iyo niyo nyishu yiwawe nawe mpinyishu yawe rero komanda ico nyene umbajije nico nyene waramaze kugura parasera iyo ico kibazo umbajije inyishu niyo nyene tuvuge ko yego wamaze kugura parasera so parasera waguze niye ni nyene turimo canke nahandi hantu nkuko irifoko tubimenya ifoko tuzoteramenya abastar urwego bagenda badugako niterambere muri entertainment muri 257 parasera turimo ni nyene wakoze braza inyishu niyo nyene kandi irifoko zurambara shenete ya arja apana kwambara za shenete cameraman oya nitwaje kwerekana amashanete naco reka tubandanye kuko ni ishanete ndayerekanye ndaze ko abazizi baca bayimenya ariko uri barira inbox
no gucucina mikoro Ishaga. yego agaporo dusabye indara ngaha narivi kuko ahantu tuzoja kuba ni mwijuru sivyo yego ibyo kwisi tuzobisika yego komanda ariko tubwiza ukuri turazi ko waguze parasera dukuye ibintu bya komedi kubera turiko dukora turi mu kazi tubwiza ukuri parasera wari gudace nayo waguze none waje gutoza amakuru yo mwihuriro ni parasera yiwawe nk'umustari kuko niterambere ry'umustari ndagushira ushaka ni wanje yego aha nyene ni wawe aha inyubako kamera mashara kubereka inyubako yose izi nyubako kuno ziwawe none inyubako ari ziwawe ushaka kutwemera none none tukinjira indani nkoko nivya mu bashitsi fisi nagatebe waduhaye bamamagaye uhagaze aho nyene naje ndakwitaba uhagaze aho naje nkwishurira ngaha nyene wari kushuduha agatebe indani nyene waje wikore agafaranga naho gahari honye zino nyubako waje wikore none bwa ndi comedy rimwe muziki rimwe amafaranga mane nizora wiyarura akazi ukora rega nimba ukora aka kazi nyene yego nimba ukora aka kazi nyene kakubeshaho hano nturatera imbere nimba rega abantu bibaza ati nakari karakora comedy ari amahera c'est vrai il est vrai umuntu ashaka kuronka ibiraka nibyo biraka ndimba ndabironse shira kugura ibeni y'amabuye nimba ivyo biraka ndabironse shaka kugura itafari nimba ivyo kiraka ndakironse nibindi bintu no bansahiriza iruhande yego birasha kunyubaki yani komanda nk'akabazo kanyuma kugeshe turangiza ikiganiro akantu batari bwamubaze komanda akantu batari bwako ariko ndashaka ukishure kuri wa Manoti TV komanda afise umugore nta mugore mfise utegekanya kuza umugore ryari ayimanizo mu mpera cendirete kurongora si black kumenga none hari hagezeho hagera gute kuzana umugore none umaze kumva ko wubatse braza kubaka siko kwihuta kurongora braza rega ncire n'umugani mpanure n'abandi bariko barankurikira kugira ibihinda siko kwihutira kurongora yihuse yabyaye ibihumye sivyo ndashaka kuba fisi inye ariko singire mu mufuko neza ubikwiye sivyo komanda kajamba kamwe kuri wa Manoti TV turangiza ikiganiro akajambo kamwe ukurikirana Manoti TV ubanza uvuge kuri wa Manoti TV amuvuge bariko bakurikirana s'il vous plaît si black mumvumbuye nambaye reka cameraman reka ndavyereka kuko mwasanze ndi muyi sinari bwambare ahubwo rero sinari bwafunge ni boka bien kandi si black none boka yawe ifise imizana reka je wangira roba kandi si black je mu ibyo bintu sindabikunda Manoti TV muza mwikebuka hari undi munsi muzosanga nagiye kwigikarata twavyumvise ari ngo hajya hano ngo ntihapfumbuga ngo murakumbura mugenda neza ariko natwe turavuga tuti ba Manoti nk'abavumbuzi tutegereza ko Sandrine ni yabafashe Sandrine no uriya cinjiri yaraduhakije badutanguye mwabonye ingene bana turahatswa aho nimuze kwiyumbira ati nimwe mwabajije n'umugore wanje ujya ni mushikanje n'umukomedienne wa Komanda TV ni mushikawe nyene muvukana canke rega uwo muvukana siwe akubera inshuti n'umugabishitsura urabusha iki bishitse ne ndavusha ukuntu ye brazo ratukana uratukana nani kubabarire bro urumvikana none muri mubana ngahindana bro urazi kuriye uhagaze hasi unye tworera no gukubita ni kofi shane kwara wahagaze hejuru wantu urazi ko no gusaka kofi ko ramgira ko mushika ntugire ngo worehana je abantu dukorana ndabo banka bashikanje kandi ndazi ko nambaye umubiri sinyo kugira umweranda ciwe ico nasezeranye Imana umugore Imana izoma nonye ariko rero apana abandi bashurashura nk'imene zuba ku rugo rwiza komanda nta mwana ufise naho udafise umugore ari umwana nzi na sheri uvuga umwana nabyaye no muvyara ku giti none rero bashara kuvyara umwana mugana umugore ntumutunge mu nzu ya brasa je ndi umuntu nuba impanuro z'abavyeyi banje je mfise umuvyeyi umwe no mpamvu tumira bari kwadukurikirana rero hano baza kugira subscribe kuri channel yawe reka ndababwire neza ndabaraba mu film abo kuri Manoti TV mugire subscribe bakunzi ba Komanda TV mugire subscribe share commentaire
n'ibindi bindi byose n'ibishoke n'ibikuke mu bipakiye kuri Komanda TV na Manoti TV. Hama nimba ubonye link mu share zami cyanye inshuti bavandimo bagenzi ukabona link ya Manoti TV nureke kugira jahuzi muri hariya anyi wacu babyita zaruzi nimugire zaruzi kuko Manoti TV yanyoye zorizi kubera ya rosa kanu ka YouTube nakanu kangana gute nimuzibaze ni ibintu birefu n'amafaranga 1000 ayo none akagapira gusa ariko ni keza ariko Komanda aya nako muri hariya boro muri kotebu aya mutokoresha ibintu Komanda reka tugushimire cyane ko wamiye ko tuyaga reka dushimire abari kwa ndabashimiye cyane gose nukuri sinishima singara siniyemera gusa ico nsaba abarundi dukunda ibikorwa ndundi yego nimba ari ihuriro igwaye link partage nimba ari Komanda TV igwaye link partage nimba ari Manoti igwaye link partage nimba ari inda nande nimba ari muira studio igwaye link partage nimba ari inde aguhaye partage nugire jahuzi so kuko amamega ya YouTube si ubu yafise nimba utabu yafise arunda bashaka kuyagira akagira subscribe yes reka nanje shime merci sana mwakoze cyane kwa mwadukurikiranye kuri Manoti TV nari kumwe na Komanda Kabateri Rutwe ubu ni Mutama ambassadeur Rutwe rishiremwa Rutwe Nyundo Kanyosho kerekana ayi Nyundo ifise kerekane none hindukira deliberation umutwe ndawufise amashiga ndayafise ndafise ico bita akanyoko urabyumva rero uburebure bwose bwaherenga Komanda hasi tura oya vraiment ndakugera mu kabuno nawe uri gikuri umutipe ariko brass none nguboza kumujya ati wagikuriwe wonuka nkubu we no gutuka gukuri gikuri ekuti urabona wasumburuka oya cameraman urabona asumba santimetero 30 y'umutwe gusa iyo kuva ngaha asigaye hose gira ukuboko turaba mwakoze cyane kuba mwadukurikije bafata kwitangwa bashaka kuri no mwanya reka tubashimire cyane mugire subscribe kuri channel ya YouTube ni ba Manoti TV nawe umaze kubikora twaragushimiye cyane umunsi ubikora nta nshuti nkamwe mugira amanota nk'amanoti bye bye ciao